Muy buenos días, amados hermanos. ndabaramukije bakundwa bene data. En esta ocasión que están conectados muri uyu mwanya a través de mwihuje satélite ku itumanaho Amazonas y biciye kuri satelite Amazonas na satelite Eutelsat 8 también de internet. byongeye biciye no kuri internet no ku bundi buryo bwo gutumatumana kw'amakuru. Hoy jueves uyu munsi ku munsi wa kane 25 de diciembre na zitanu Kigarama de este año uyu mwaka 2025. w'ibihumbi 2025. Damos gracias a Dios turashimiye Imana por habernos colocado ubwo kuba yaradushizeho más glorioso ngo tube mu gihe de todos los cy'ubwiza tiempos. cyane kurusha ibindi bihe byose. Y les deseo kandi una feliz Navidad ndabifurije Noheli y un nziza próspero año n'umwaka 2000, w'iterambere w'ibihumbi 2026. para lo cual quiero en esta ocasión leer nicyo gituma muri uyu mwanya ngomba gusoma en el libro del mu gitabo profeta Isaías cy'uwavugishijwe n'Imana Yesaya en el capítulo mu 11 kigabane cya 11 verso 1 en adelante, donde umurongo wa nos mbere dice: ukabandanya hatubwira hati saldrá una vara del igishyitsi cya tronco de Isayi Isaí hazobaduka y un agashami vástago kandi retoñará de umunago sus raíces wanaze mu mizi yiwe y reposará uzokwama sobre él mwe mu buhoraho el espíritu de azoba Jehová, kuri we espíritu de impwemu sabiduría y'ubwenge y de inteligencia, n'iy'ugutahura espíritu impwemu de yo kujya consejo y de inama poder, n'iy'ubushobozi espíritu de impwemu conocimiento yo y kumenya de uhoraho temor de Jehová, y le n'iy'ukumwubaha hará entender diligentemente ikizomuhimbara en ni el temor de ukubaha Jehová. uhoraho. No juzgará según la ntazocira vista de sus urubanza ku ojos, bipfa ni kubonekera amaso arguirá yiwe por lo que kandi oigan sus ntazorushinga oídos, ku byo apfa sino kumvisha que amatwi, juzgará con ariko justicia azocira a los aboro pobres imanza y zibereye arguirá kandi con azocinga equidad por los ubw'abaciye mansos bugufi de bo la mu isi tierra, mu kuri. y herirá la tierra con la vara de azokubitisha su isi boca, inkoni ivuye mu esa es la kanwa palabra, kiwe, iryo ni ijambo, y con el espíritu kandi de sus abanyakibi labios matará azobicisha al impwemu impío, ziva mu minwa y será la yiwe, justicia ubugororotsi cinto de sus lomos, buzomubera y umukanda la mu fidelidad rukenyerero, ceñidor de su mbere ukwizigirwa cintura. kuzomubera umukanda mu mafinga. Viendo al Espíritu Santo turiko turabona mpwemu yera reposar sobre el ungido de Dios. ari ku musigwa w'Imana. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. murashobora gufata ibyicaro byanyu. Nos dice en la porción, turabwirwa mu en una de las gace porciones que muri kamwe mu habla duce y relata tuvuga el reverendo William Branham, ibyo Revera William Branham Televisión avuga que le fue mostrada ku a él, iyerekwa wenyine en yeretswe donde vio la columna de aho fuego yabonye inkingi y'umuriro obrar, iriko irakora, y vio allí predicación kandi aho y yarahaboneye llamamiento, kuvuga ubutumwa abantu vio bahamagagwa una ku fila de gicaniro, oración, yarabonye umurongo batonda o sea, basengegwa, para orar por ni los ukuvuga enfermos, kugira ngo abagwayi y vio basengegwe. también la condición de las personas yarabonye n'ingene abantu bari bamerewe antes de entrar a ese imbere y'uko cuartito, binjira muri ako kumba y gatoya, luego hanyuma el resultado, la condición de abona la persona. n'inyungu ingene Fuera del abantu cuartito. baba bamerewe bamaze gusohoka muri ako Algo estaba kumba ocurriendo gato. allí hari ikintu cyariko kirabera aho que las ngaho personas no entendían abantu batatahura ibyo ari cómo byo, era, ingene había byagenda pasado. n'ibyaba byabaye, lo cual miren ari byo en murabe uno de los lugares donde él muri lo kimwe mu relata, bibanza aho we abidondagura bivuga en la página ku rupapuro 39 del libro de 39 citas. mu gitabo cy'imirongo. Es un extracto de visiones ni de umurongo William uvuga Branham. ku mayerekwa ya William Branham, El párrafo umurongo 321 dice: 321 aravuga ati, estoy esperando y confiando nditeze kandi y ndizigiye aguardando hasta el día kandi que yo obtenga mi carpa. ndacarindiriye kugeza ku Estoy munsi tan aho alarmado nzoronkera tocante ihema mi carpa. ryanje, ndagabye Siempre cyane me ku ha bijyanye sido un n'ihema problema. ryanje, Si buri usted gihe me cyagumye perdona por kimbera unos ikibazo. Mwe momentos de esta mumbabarire pequeña plática akanya antes de gato leer el texto. kuri iki kiyago ¿Cuántos kigufi leyeron mbere la y'uko visión en nsoma el igisomo? magazine? Ni ¿Lo han bangahe leído? basomye Bueno, ry'iryo está bien. yerekwa? Ni byiza. Eso era algo que yo icyo he cyari orado por ikintu años. nagiye nsengera Una mu myaka cosa en mi myinshi. junta siempre ha sido que yo jamás he Ikintu podido tener las cosas que yo nuko buri gihe realmente quiero ntagumye hacer. nifuza Y creo que nshobora gukora icyo debe kintu mu ser by'ukuri hechas nshaka gukora, en mis kandi juntas por causa de bitegereza la falta de la fuerza física en el kubera tiempo ukubura de los ingufu servicios de sanidad. zifatika mu Las bihe visiones son algo que lo rompen a uno by'ibikorane. a amayerekwa aratuma umuntu adendebukirwa, Mire a estas cosas. acapura inyenyeri ya Dawidi iburyo. Acontecerá palabra nimurabe por ibyo palabra, bintu o sea, la bizoba visión. ijambo ku rindi, ni Acontecerá ukuvuga iyerekwa palabra por rizoba palabra. Todo lo que ijambo fue ku mostrado, rindi, ibintu byose acontecerá, dice. byerekanywe bizoba, niko avuga ngaha. Es
es perfecto. Él me biratumye llevó otra vez y me postró we arriba yaranjyanye en ku el yindi aire nshuro anshyira hejuru sobre ahantu un mu kirere auditorio, una hejuru carpa y'inyubakwa grande, cyangwa escribe ihema carpa rinini a la derecha. arandika ko ngo ihema Oh, yo iburyo nunca había visto tal namba carpa sinari extendida muy bwigere allá. mbona Y ihema en ello nk'iryo había rishanje una, rigera parecía como nk'ahariya que había hecho un wamenga llamamiento al altar. bari bakoze umuhamagaro w'abantu O sea, baza ku gicaniro Ahí está ni hablando de ukuvuga ese aha yari ministerio karavuga de Elías, ku pero en su bukozi quinta bwa Eliya mu manifestación. kugaragara kwabwo kwa Recuerden gatanu que él está ahí mwibuke ko we reflejándose. ngaho we yari ko arishushanya ashushanya icyo gikoresho hari uwavuze ati mu gihe mwene data Branham akiri yarabyanditse ahantu hamwe aho avuga kuri ibyo mwene data William yaciye yandikaho ngo byari ko biraba mu buryo bwo kwishushanya abantu amajana n'amajana biyoroheje batuje bari ko bararira bicaye ku gicaniro bakira umwami Yesu bari ko barakira umwami mu kuza kwe kwa kabiri kuko urugi rw'imbabazi urugi rw'ikiringo cy'ubuntu rurugaye kandi urugi rumwe rudende rwuguruye ni urw'ikiringo cy'ubwami ari we ari umwami mu kuza kwe kwa kabiri aje nk'umwami w'abami n'uganza baganza nk'uko habayeho urugi kugira ngo abantu bakire umwami aje nk'umwagazi w'intama w'Imana ari we yamenyekanye ku izina rya Yesu kandi Imana yamugize umwami na Kristo. Rero mu kuza kwe kwa kabiri naho hariho urugi kandi urwo rugi ni umusigwa ni umwami wa Isirayeli ni umwami w'abami n'uganza baganza. Naravuze ntibi bintu biboneka neza ati aravuga ati hari umugabo ameze neza w'ijwi ryiza yahagaze aravuga ati mugihe mwene data Branham kiruhutse gatoya reka dutonde umurongo w'abasengerwa aravuga ati mwebwe ku makarata yo gusengerwa mutangurire mu kibanza kanaka mutonde iburyo bwanje. Murabona hariho urutonde ruba rwashinzwe kuvugushishwa kw'iryo yerekwa ntibishobora kuba ngo bitangurire ku wa nyuma mu gihe habamo urutonde kandi ntihashobora kubaho gusimba urutonde na rumwe muri izo ntonde nta nimwe muri izo ntambuko isimbwa. naritegereje nka hariya hari bubamfu bwanjye mfatiye aho nari mpagaze aho hariho akazu gatoya ariho kari ariho kashizwe abantu bari ku murongo ari uwo murongo washika no hirya no hino y'ihema ugashika nko ku cyakane kure inyuma y'ihema umurongo w'abantu benshi bahagaze ngaho bafite amakarata yo gusengerwa. Mwibuke igihe yavuga ko byose byari bimaze kuba bitunganijwe bishinzwe n'urutonde ubwo bukozi ubwo mwemu yera ariko arakora urutonde bwari bwamaze gushiraho hamaze kuba hari kwarakubwa ibyari byamaze gushingwa ngaho. Hanyuma mbona umugore ku gatanda gatembera ahagaze ngaho n'umugabo inyuma yiwe agendera kuri bekiye. Rero bari bahagaze ngaho barindiriye ko bashikirwa. Hariho urutonde rushinzwe neza ingene bitunganijwe. Umugore yari karandika amazina yabo n'ibindi. Hanyuma hariho ihema rishanje ngaho nta n'umwe yashobora gushika imbere munsi y'iryo hema. Ndagomba ko ibyo mwe mu biraba mwumvirize ingene bimeze kugira ngo mubone itandukaniro. Hanyuma numvise nk'ijwi nk'ijyurusyo ngo nk'uko buri gihe bigenda buri gihe uko tugize igikorane cyo gukiza indwara ibyo vyama biba niko vyama vyumvikana nk'uko nko mu biti. Icyo gihe naryumva iryo jwi ni ukuvuga kwa kugaragara nyene kw'Imana umunyene mpwemu yera yagiye azarakorera muri Revera William Branham mu butumwa bwiwe mu bikorane vyiwe. We ngaha yamubonye ariko arakora nk'ibyo nyene ariko abikorera mu bundi bukozi mu kindi gikoresho ariko arakora ubukozi bwari buri muri we ariko mu kugaragara kwabwo kwa gatanu. Aho rero niho we rero abona ko byongeye ubwo bukozi buza buri kumwe n'ubukozi bwa Mose kandi bukazana n'ubukozi bwa Yesu. Nicyo gituma avuga ataho niho abayahudi bazoheza bavuge bati uyu ni we. kubera iki? kuko we Imana yari yamaze kumuhishurira igihe yageraje muri Isirayeli ageze i Kayiro ngo aje muri Isirayeli. Marayika yaramubariye ati si igihe cyawe n'ubukozi isubu subira inyuma. Yari yamaze rero kumenya kuko yari yamubariye ati bitegeza kuba nk'uko biri mu byahishuwe 11 cyangwa ibyanditswe kandi icyo byanditswe ni ibyahishuriwe 11 kandi kubera ko yari azi ko byategezwa kuba bishingiye ku byanditswe. Igihe we yabona uko kugaragara ngaho mu ihema
aho rero arafatanya ikintu n'ikindi akaduha guhishurirwa kunini, aho yavuze ati rero abayahudi ibyo ntibabibona, bakabona icyo gikoresho bazovuga bati n'uyu, kubera iki? kuko we yari yamaze kubizirikana ko ubwo bukozi bwari bwaje hagati mu ishengero ryiwe. Icyo gikoresho cyari cyaje gifite ubukozi bwa Mose na Eliya. Aho niho rero acaha ku gatips ishengero akerekana aho ubwo bukozi bwobaye buri, ari bwo ego ihanga ry'Abaheburayo bo bwakiriye. Aho rero ihanga ry'Abaheburayo bagahindukirizwa kuri Kristo. Ntibari gushobora guhindukirizwa mu bukozi bwa Eliya mu kugaragara kwa kane, kuko ubwo bwari kubinjiza mu kiringo cy'ubuntu. Rero mu kiringo cy'ubwami niho bo bazokwinjira. Arabananya avuga kandi bose bari bahagaze bafite amakarata yo gusengerwa. Hanyuma mbona umugore agendera ku gatanda basunika aryamye ngaho, n'umugabo inyuma yiwe agendera ku mabekiye. Rero bo bari bahagaze ngaho barindiriye ko bashikirwa. Umugore umwe yariko arafata yandika amazina yabo n'ibindi. Hanyuma hariho ihema rishanje ngaho, atanumwe yashobora kwinjira washirika imbere munsi yaryo, no kuvuga iryo hema, no kuvuga imbere mu kumba gatoya. Ndagomba ko mwebwe mwitegereza ibyo mubona ingene bimeze kugira ngo mubone itandukanira. Hanyuma numvise ikintu gihinda nk'urusyo ngo nk'uko buri gihe iryo jwi ryama ryumvikana. Buri gihe uko dukoze ibikorane byo gukiza indwara nibyo biba, niko ryama ryumvikanye nk'uko nko mu biti kwiyoncyuraho naryumva. Buri gihe byamye bigenda gutyo, naryumvise rigenda ryiyunguruza. Ndaheza ndaraba, mbona wa muco nyakuri umva ko utera ujya kwako kazu gatoya, nukuvuga wavuye kuri we utera ujya kwako kazu gatoya. Rero nimurabe ngo ni hehe aho uwo muco wagiye, uwo muco ari we wa wundi wafatwa amafoto mu nshuro zitari nke, waremeye urafotogwa. Aravuga ati wamumperekeza buri gihe. Murabona ingene nawubona uwo muco ugurutse umuvuye ko ukajya mu icyo kibanza ngaho, ni ukuvuga biriko birerekana ikibanza aho ubwo bukozi ngo baye buriko burakorerwa. Ntihabayeho ikintu cyitwa icyo hagati na hagati, ntiyabyerekanye, ntiyerekanye uwo muco mu kindi gikorane cyanke mu wundi mwanya, mu wundi mwaka, aho twari gushobora kubona mu mateka ko ibyo vyoba byarigeze gushitswa. Yayibonye mu kibanza kanaka mu buryo bw'umwihariko, rero yayibonye mu icyo kibanza. Umuntu rero nawe akaba ari mu gihe aho Revera William Branham yimuwe akajyanwa rero no kurondera icyo gikoresho. Iyo aza kuba yaratanze idonido ryo mu kindi gihe, iyo haba haratanzwe idonido ryo mu kindi gihe, aho twari twoheza tukabimenya. Reka tuvuge ngo ihema kanaka ry'ibara kanaka, ariko rikaba ritafise ibiriranga nk'ibya katedrale. Nuko rero coba cyabaye ico ivyo mu ico kibanza vyoba vyariko birashitswa, ariko kubera ko bitigeze bikorwa mu ico gihe, haba mu gihe cy'intumwa Paulo yego yarafise amahema na Data Branham nawe nyene, kandi nta nimwe yo mu izo ntumwa ntihigeze hashyizwe ibyo byabonye mu iryo yerekwa. Rero ni ukumenya ko kitabaye na kimwe mu ibyo bindi bibanza byamaze kurengana. Aravuga ati hanyuma ari ikintu cy'itandukaniro, atayandika ngo itandukaniro hagati y'umuco na marayika, kuko ubiza nubwo we yari akiri kumwe nanjye, umuco we wari wamaze gutera ujya ku kanyizu gatoya. Umumarayika we yari akiri ko aravugira inyuma yanjye, ari wari umuntu munini, mwibuke n'umubiri, uwo ni umubiri wo muri bwa buringanire. Yaravuze ati hajya rero niho nzogusanga. Murabona ntiyari akiri ko arakora biciye muri nimwe mu ntumwa iz'Imana yamaze kujyana, kuko yari ari kumwe nawe. Aho hari uwo marayika bivuga yuko yari Gaburiyeli. Ati hano niho nzogusanga. Hanyuma ndavuga erega sindiko ndabitahura kubera iki hajya. Aravuga ati raba, uwo mugore rero igihe asohoka avuye ngaho agendera kuri ka gatanda, yari ari karagasunika ubwoho, ariko atera agana ku rundi ruhande. Uwundi mugore aramubaza, ni ukuvuga
umugore yari ari mu kindi gice cy'iburyo, umuryango utera ugana ku gicaniro, hariho uwundi mugore ngaho. Ahandi arashyiraho ngo umukenyezi, hano akavuga ngo umugore, ariko bandanya ko ari umugore. Rero ingene we twarabwiwe ko byakuriye amatsiko yiwe kuba hariho abagore bariko barakoreraho igikorwa ngaho, batariko baratanga ijambo cyangwa ikindi kintu na kimwe, ahubwo ariko bariko barakora igikorwa cyari gisanzwe cyategekanijwe, cyaramaze gushingwa. Tuzobaza ibibazo, uzokora ibi n'ibi n'ibi, kugira ngo abazi ibyo bibazo umuntu ategezwa kwigisha uwo muntu, umugore umwe cyangwa babiri cyangwa benshi, kuko hariho ahandi havuga ngo umuntu w'umugabo. Ni ukuvuga ko biboneka ko bashobora kuza barahana imbu babisikanya, kuko bitagira iyo birangirira. Reka dutebe ngaha akanya gatoya tuje ku 211, ariho aho byongeye herekana ko uwo muco wamuvuye, ko arabivuga mu buryo bufuye ku rupapuro rwa 55/211, ati narabwiwe mu gihe cyari cyararenganye nko mwiyerekwa ibyo umwami yampaye nko mu mwaka uheze cyangwa igihe kirenga ico. Yabise byanditse mu gitabo ku bijyanye n'impinduka z'ubukozi, mu byarenganye ari mwiyerekwa, mbona ihema rinini, cyari ikintu kinini amahero, ni nkaho nari ndangije kuvuga. Ubugingo bwinshi bwari buhagaze imbere y'igicaniro, ni nkaho bariko bararira, amaboko yabo bayakirije hejuru, biyoroheje batuje. Aha niho yandika ko ngo ntibyari bimeze nk'uko byakorwa mu bapentekote mu idini. Bose bari batuje, biyoroheje, batekanye, bafise ukubaha kwinshi, mu buryo bwo kubaha, bubashe. Umugabo mwiza avuga neza, ataraza ku gicaniro aravuga ati rero nimutonde umurongo w'abasengerwa mu gihe mwene data Branham akiri ko aritegura. Aha niho yandika ngo Eliya ariko arishushanya, ni ukuvuga ariko arishushanyiriza muri Revera William Branham, ari we yariko arakorera muri icyo gihe. Ahagaze nk'uko umurongo w'abasengerwa ari nk'ibubamfu bwanjye, umugwi w'abantu byaboneka umenga bakwira nk'icya kane cy'igisagara cyangwa ikirenga. Bari bahagaze ku murongo, hariho umugore. Aha hariho ikintu ngirakamaro cyane namba ntarigera nsoma. Hejuru y'aha handitse ngo umugore yaranditse ko ngo yaranditse ko ikintu kanaka. Nicyo gituma hari ibintu by'idonido, igikoresho cyonyine ari cyo kizi, kandi ntikizokwigera gihata ikintu na kimwe, ahubwo byose bizohurirana nk'uko bitegerezwa guhurirana bishingiye ku iyerekwa. Hariho umugore ahagaze ngaho, umugabo nawe ariko arandika amazina. Murabona aha ntihavuga ngo umugabo, ni ukuvuga arashobora kuba umugore cyangwa umugabo cyangwa umugore, ariko birafise igituma, hariho impamvu. Umugabo ariko arandika amazina, abantu baza barinjira bagendera ku mabeki ye no ku dutanda, basohokera ku rundi ruhande bagendagenda. Arandikaho ngo mwiyerekwa ry'ihema ibitangaza biriko biraba imbere y'uko mwene data Branham ashika, imbere y'uko mwene data Branham aba ahari, no mu marayika ibitangaza byari byamaze kuba biriko biraba. Rero aho hariho ubukozi, igikoresho Imana yari kirakoresha ku bw'uwo murimo bw'icyo gikorwa. Naribajije mbega n'ibiki byo biriko birabera harya imbere mwako kazo. Rero uwo mumarayika w'umwami ari wo mwebwe mubona ifoto yiwe yaciye amvako. Rero aha uwo muco awita umumarayika. Ni guhera ryaraho yavuye mu cyumba igihe Billy Paul yari ari umusore, hamwe na Doc mwene data uwo bavukana na Branham. Acaramubwira ati turashobora kuvyura mwene data na Billy, ndashobora kuvyura mwene data na Billy ngo bakubone. None uwo mumarayika yaravuye mu muco. Aho rero yaramubwiye ati vyura Billy. Ibyo Billy Paul yarabivuze. Nimurabe aravuga twaciyumva ko ujya kuruhukira ku kazu kwako kazu gatoya, uhagarara ngaho turamanuka, ijwi rica riravuga riti muri icyo kibanza niho nzogusanga. Murabona ngo ni hehe wavuye hakareka gukugwa ubukozi bwa Eliya muri Revera William Branham, wasohotse umuvamo utera ujya mu bukozi bwo mwihema. Aho rero mushobora kubona itandukaniro nk'uko ryabayeho hariya mu gihe cya Yohana. Hariya hariho intumwa zitatu, kuko umumarayika ni intumwa.
murabona hari Yohana, hari Gaburiyeli, hari na Yesu. Rero ubukozi buvuye muri Yohana, murabona ko waciye ujya kwerekana Yesu ari we yari yagiye gutegurira inzira. Nicyo gituma ibanga ry'umumarayika rikarazana amakuru meza yazanira Mariya. Iryo banga rirakomeye cyane, ku buryo igice cy'ubwo bukozi kimaze kuba gihishuwe muri iki gihe cya nyuma. Aravuga ati rero uhera ujya imbere kuva mu icyo gihe ndarindiriye kandi ndizigiye Imana ko mu mwanya kanaka muri iyi ndwi ndagomba kuzokoresha. Aravuga ati ndarindiriye ndizigiye Imana ko mu mwanya kanaka muri iyi ndwi ndagomba kuzokoresha akakumba gato ngaho kugira ngo ninjizemo abagwayi n'abageramiwe ndabe nimba we, no kuvuga we yifu yashaka nko guhata iryo yerekwa. Kuko we iyo riza gushitswa nuko rero Imana yari kuba iriko irakorera ubwo bukozi muri we. Ihanga ry'Abaheburayo rero bari guheza bakamubona ati ni intango y'ubukozi bushasha mu itabernakulo. Ndifuza ko ivyo no bibona bibaye twebwe muri iki gihe cya nyuma. Turakunda ivyo biriko birashitswa, biriko biraba, ni ukuvuga mu ntambuko yo gushitswa kwabyo, intambuko y'ijambo. Kandi nimba we avuga ko yokwifuza ko yokunda kubona ibyo, kangahe twebwe natwe turiko turabikora ko na yacu maso igome cyane. Turakunda iyi ntambuko Imana iriko irashitsa, kandi tuzokunda n'izindi ntambuko zose. Bagenzi banje, sinzi ibyari ibyo cyangwa ko bizogenda, ariko uwunyumva ndizigiye ko kizoba ari ikintu kirengeje kugira ngo Imana ifashe ihanga ryayo rigeramiwe. Mu kindi kibanza ku majana 196 ku mpera aravuga ku rupapuro 86 aravuga ati ndizigiye Imana ko bizoba ari ibintu bikomeye kurusha izindi ntambo, atari kubera ubu bukozi bwacu, ariko kubera abagwaye n'abantu bafise byinshi bifuza gufashwa. Hari ibibazo byinshi ku isi uyu munsi, nibizoba muri iyo ntambo nabyo bizoba ari ibintu biteye ubwoba cyane, ibintu bizoba biriko biraba, kandi abantu bazoba bariko barashakashakisha barondera umwami, byongeye no kubwo gukira indwara, kandi kwinjira mu mubabaro mwinshi. Umuntu afise umusonga kanaka, afise indwara kanaka, biba byamaze kuba bigoye cyane. Biragoye ko umuntu ahinjira anakomeye, kangahe cyane afise ikibazo cy'amagara yiwe naco. Ariko nimurabe ingene Imana mu mbabazi zayo ntituzi ngo nukwezi igihe kingana iki ibyo bimara, cyangwa igihe bizonyaruka uko kingana, kugira ngo abantu bose kubwo kwizera bizeye muri ubu bukozi. Murabona muri icyo gihe biboneka ko bari bizeye, baraheza batonda umurongo wo gusengerwa. Si ukuvuga ngo bakora umurongo wo gusengerwa hanyuma habaye ugwamo biramenyekana ko umuntu kanaka aje mu kibanza kanaka. Rero murabona kubw'uwo murongo si ukuvuga ko azobabarira atoye urugi rurugawe, bizoba ari ibintu bitagira iyo bigarukira, bizoba ari iby'inyungu kuri abo bose bateye intambwe muri uwo mwanya kugira ngo bakire umwami. Aravuga ati ndizigiye ko kizoba ari ikintu kirushije kuba gikomeye kugira ngo Imana ifashe ihanga ryayo rigeramiwe. Ninjiye ngaho ku nshuro ya mbere nari nifuje ko ndahinjirana umugore wanjye, bidashobotse naho nkingiriza abagore babiri icyarimwe. Arandika ku ruhande ngo meta, arandika kandi hepfo ngo abagore babiri, kandi nuko hari ikibanza havuga ko uwo ari we wese yobiraba ari hanze akabona hinjiye umugore umwe, yoshobora kwiyumvira ibindi. Arabati se kibi yoshobora kumushyira muri icyo cyiyumviro. Aravuga ati cyangwa umugore wanjye akaba ari imbere mu kumba, ati cyangwa hakinjira abagore babiri icyarimwe bafite ibyo bakeneye gufashwa, rero hakinjira babiri. Muratahura icyo gice. Rero we arabivuga ku majana 116, aha aravuga ko we yagerageje yinjiye y'umugore wiwe, ariko muhemu yaracabandanya agenzura iby'Imana yari kirakorera ngaho.
simvuze ko iyo ntambwe izocitangura gukora, ariko no kugira ngo mwe mumenye ko byavuzwe imbere y'igihe ko twiteze ikintu gishasha kizo, ariko simvuze ko mu by'ukuri umwami ari we yabimbariye. Mu by'ukuri birashobora kubera mu mwanya uri wose cyangwa mu kindi kibanza, turabirindiriye. Hejuru arandikaho ngo akumba gatoya hamwe n'izina meda cyangwa abagore babiri, umukozi bushasha. Ni ukuvuga cyangwa abagore babiri bakinjira, rero babiri ni ukuvuga ibyo nabyo nyene byobaye biriko biragaragara. Ni murabe aho twari twagejeje ngaha ku rupapuro rwa 40 ku murongo 321 aravuga ati, reka tujye imbere gato. Aravuga ati umugore yarabajije uwo muntu imbere gato aho nari nagejeje, ati hanyuma hariho ikintu cy'itandukaniro hagati y'umuco na marayika, kuko yari akiri kumwe nanjye, umuco nawe wari wateye ujya ku kazu gatoya. Umumarayika we kugeza n'ubu yari akiri ko aravugira inyuma yanjye, ni umugabo munini. Yaravuze ati aho niho nzogusanga. Hanyuma ndavuga nyerega sindi ko ndatahura kubera ko yari imbere mu kazu. Ati raba uwo mugore rero igihe yasohoka ngaho na ka gatanda yari karagasunika atera asohokera ku rundi ruhande. Wa mugore aramubaza, aho hari rero wa mugore yabasanzwe ari hanze ku yundi muryango ku rundi ruhande ku isohokero, ku muryango ugana uraba ku gicaniro. Uwo mugore aramubaza ati habaye iki? Nawe arishura ati sinzi, ariko gusa byabaye. Nari maze imyaka myinshi ku musego. Hanyuma hasohoka umugabo afise bekiye ziwe, baramubaza avuga ko atazi ibyabaye. Bagaca baza ku gicaniro gushinga intahe. Ndavuga siko ndabitahura ibi bintu biriko bibera hari imbere mu kazu. Rero mwitegereza harashiraho ngo umugabo atambutse agiye gushinga intahe kuvuga ko yafashijwe. Aho hariho ikindi kintu cy'idonido nacyo tuzobona igihe ibyo bizaba biriko birashitswa. Naravuze siniko ndatahura ibyo bintu bibera imbere muri eko kazu. Mwibuke buri gihe we yamashingiye ku vyanditswe. Mbega umwami ntiyavuze ati wewe niwasenga ntube nkazanjyajya, banezerezwa no gukorera ibintu ku mugaragaro. Yaravuze ati wewe urinjira mu cyumba cyawe kibanga wugara urugi, amusenge so abonera ibintu mu misho, kandi wabonera ibintu mu misho azoguhera impera ku mugaragaro. Aravuga ati mbega uribuka ryazina wagumwa wifuza kumenya cyagiye wagira izo nzozi? Ndavuga negome. Ati aravuga ati aho niho nzogusanga kuri iyo ncuro, kandi ntibizoba ari ibintu vyerekanirwa ku mugaragaro. Ubu ntibizoba ibintu bigaragarizwa ku mugaragaro nk'uko byabaye mu gukwego kwa mbere no kwa kabiri. Yerekwa ricarimvako, hanyuma ndoshobora kubandanya umurongo w'abasengegwa kugeza bisozerewe birangiye. Ni ukuvuga kugeza ku mpera, aho ntihazosigara n'umwe adaciyeho ngaho. Ni ukuvuga bose bazoronka uwo mugisha. Rero mwibuke, ndasenze imbere yuko biba ikintu gikomeye cyane kiriho kiritegurira kuba. Sinigeze nshobora kurindira ngo nshike mu ico kibanza. Umutima wanjye urabinyotewe, uri kuragurugumba. Mwibaze we ni imyaka uko ingana guhera mu 65 kugeza mu 2025 aho tugeze, imyaka myinshi cyane. Kandi tubishize no guhera imbere yaho, imbere yuko atangura inyubakwa, we yari yifuza kuba muri iki kibanza. Mbega kangahe natwe twebwe dushobora turi ngaha. Ni murabe umuntu yoba bano muri Puerto Rico, kandi mu uyu mwanya akaba atanubwo aza. Ibyo byose murabona azobiharugwa ko, kuko nimba we uriya yabaye intumwa yakure cyane yabibonye mwiyerekwa, akaba yaranyotewe kuhaba ariko ntavyemererwe. Kangaha abantu nabo bafise ayo mahigwe ariko bagakengera imbabazi z'Imana zigaragaye ku ncuro ya nyuma, byoroshye cyane gutyo. Rero we yari yifuza akaba anyotewe kuvugira ngaho inzamba ibyago. 222 haravuga kuri ibyo. Kandi ibi bintu mubona ubu ni nk'akarorero gusa tugereranije n'ibyo umwami wacu ariko aritegurira gukora. Ibyo mubyibuke gusa. Yazobiherezo ku murongo w'abasengerwa bizorabandanya amasaha n'amasaha. Mwitegereze rero ibyo umwami ariko aritegurira gukora. Rero ibintu bibera ngaho igihe we yabidondagura, inde yabivuga ubwo bukozi igihe yabimubwira. Rero mwibuke Bibiliya ngiyi irazinguruye, ikiganza cyanjye kiri ku mutima. Umuntu muri iyi si ntazokwigera bimenya. Ni murabaha hejuru aravuga ati izina mu kumba gatoya ko mwihema, izina ryo mwenda Abraham yariko ararondera. Izina
niho ryari riri. Hariho umurongo hanyuma tuzosoma muri iyi minsi aho muri data William atanga ibintu vy'idonido ko iyo umuntu agiye ahantu mu kibanza hanyuma we atanga akarorero nk'uko hanyuma tuzobisoma neza. Aratanga akarorero ko umuntu ahashika agashiraho nk'amafaranga ati yayambikire, umuntu agaca agenda. Byonge aravuga ati agasigaho n'izina ryiwe akagenda. Arashobora kuvuga mu ico kibanza agiyemwo ko amafaranga yiwe ari hariya, ati ati mpibintu kanaka tufise amafaranga nganaka ati mfase yanganuka ariko ari hariya, ati mpizina ryawe akerekana pasiporo canke karanga muntu ati ngira izina ryanje kuko bari rifise. Ntashobora gusiga izina hariya kuko uwo bari rifise n'uwo muntu. Rero mu yandi majambo izina riba riri ngaho riba ari izina ry'umuntu aba ari ngaho. Abivuga nk'uko ibintu nk'ibyo niko abivuganya ahantu. Nimurabe rero mw'ubu butumwa bwiswe ngo gute kuri mwebwe bwavuzwe 3:11 aravuga ati ibyo nivyo intumwa y'indwi yabonye yari mwimwe n'uburanga bya Eliya mwiyerekwa ryo mwihema no mu yandi mayerekwa. Kuko yari asanzwe ariko arasoma kuri bimwe twasoma, iyo nkingi y'umuriro yamuherekeza uwe kandi yari yaraherekeje ubwabanje abamarika ntumubu mu bihe by'ishengero byarengaje. Yarabonye ko iyo nkingi y'umuriro yagiye ku yindi ntumwa kandi yari kiravugana n'uwundi muntu kandi yariko irakora igikorwa gishasha igihe gishasha n'ikiringo gishasha. Kandi ibyo nivyo intumwa y'indwi yabonye ari byo we yabonesheje yiwe maso muri iryo yerekwa aho yimuwe we araheza arerekwa ikibanza, arerekwa igikoresho, arerekwa n'izina naryo nyene. We nyine gusa yukuza kwa kabiri k'umwami yabonye cyo kimwe nk'ibyo Yohana Umubatizi yaboneye kuri Yorodani. Yabonye cyo kimwe nk'ibyo Yohana Umubatizi yaboneye kuri Yorodani igihe yabatiza umwami Yesu Kristo. Yohana yabonye mpwemu yera inkingi y'umuriro yururukira ku muntu kuri Yesu w'i Nazareti, kandi yarumvise ijwi ryavuze riti nguyu mwana wanje nkunda nishimira. Rero nimurabe ibyo nivyo tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu kigabane cya mbere umurongo kigabane cya mbere mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Yohana yaravuze, haravuga umurongo wa 26 haravuga hati 25 gihe baramubaza bati none ubatiririza iki kutari Kristo ntube Eliya cyangwa wa muntu avugishwa n'Imana? Yohana arabishura ati jyeho mbatiza mu mazi, hagati muri mwebwe hahagaze uwo mwebwe mutazi, niwe aza inyuma yanje kandi yabayeho n'imbere yanje, kandi jewe ntibimbereye gufundurura akagozi k'inkweto yiwe. Ibyo byabereye i Betaniya hakurya ya Yorodani aho Yohana yabatiririza. Bukeye bwaho no kuvuga inyuma yaho we yari yabishingiye ntahivyo, bukeye bwaho no kuvuga ku munsi w'inyuma yaho bukeye bwaho Yohana abona Yesu aza kuri we, aravuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi. Uyo niwe navuze inyuma yanjye hazoza umuntu yari uw'imbere kuri jewe, kuko yariho ntarabaho, aracapura ku inyenyeri ya Dawidi buryo nanjye sinari bwamumenye, ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli icyo cyatumye nanjye nza mbatiza mu mazi. Kandi Yohana ashinga intahe ati nabonye mpwemu amanuka ava mu ijuru asa n'inuma aguma kuri we. Murabona ingene icyo kimwe nk'ibyo Yohana yabonye na Reverend William Branham yarabibonye. Yarabonye mpwemu yera
iyo nkingi y'umuriro yururukira ku wundi muntu ku kindi gikoresho, kandi jewe sinari bwamumenye. Rero we ntiyari amuzi, mwenda Branham nawe nyene, ariko ngaho yarahejeje aramumenya. Aho yaramenye ngo yarinde, aho yaramubonye. Kandi jewe sinari bwamumenye, ariko wanumye kubatiza mu mazi niwe yambariye ati uzobona mpwemu amanuka ajya kuri wakamugumako, niwe batiza muri mpwemu yera. Nanjye narabibonye, narabishingiye ntahe yuko uyo ari umwana w'Imana. Ni ntahe byongeye yarayishinze na Revera William Branham. Yarabonye inkingi y'umuriro iruhukira yururukira kuri icyo gikoresho mu kuma gato k'imbaho. Rero abantu nyavuga hano ati gute kuri mwebwe? Ati wantumye kubatiza, warungitse Yohana kubatiza no kuvuga ubutumwa, yaramubariye ati uzobona mpwemu yera mwururukiye ko afite ishusho nk'iy'inuma, uwo ni wazuza inyuma yawe, uwo niwe wewe uri kurategurira inzira, uwo ni wazoshitsa isezerano ryose rijyanye na Mesiya. Kandi Yohana umubatizi yarabonye mpwemu yera inkingi y'umuriro imanukira kuri Yesu w'i Nazareti, ari we yari muvyara we. None ni kubera ko atamubonye imbere yaho Revera William Branham? Ni ukuvuga atigeze amubona ngo amumenye ubwa mbere, ngo amwerekane, kuko mu 65 ariho mwaka yagiriyemwo. Yaravuze ati maze kuba nkuze, urupapuro rw'ijana 19 umurongo 10:58. Yaravuze ati ndiko ndamera nk'ukura, ati kumbure sije nzobikora, kuko yaravuze ati uretse mfuye ndashwe canke nishwe canke mfuye mu bundi buryo kanaka. Rero yaravuze ati hamwe Imana imwemereye kuguma ariho akabaha kandi gahe gato, we rero yari kuba hari, ariko aramwerekana akavuga ati nguyu, ariko aravuga ati ariko hamwe mfuye imbere y'uwo mwanya, nuko rero ubutumwa nibwo buzokora icyo gikorwa. Ariko yaradusigiye iyerekwa, ni ukuvuga yaradusigiye ibyo yadondaguye yavuze, yaradusigiye iyo nkuru, ibyo yavuze ku byobaye biriko biraba. Rero hamwe no gushitswa kw'ibyo, mu gushitswa kw'iryo yerekwa, aho rero nk'itegeko we niwe ariko arabwira ishengero mugeni ngo ninde uwo yateguriye inzira. Imana yarashikije ijambo ryiwe ryayo ry'uko integuza yotunze urutoki ikerekana uwateguriwe inzira uwo ari we. Rero aravuga urupapuro rw'ijana 19 kugira ngo ndabisome nk'uko biraravuga ati kumbure ntushobora kuba ndiko ndubaka igicaniro kugira ngo uwundi muntu azagihagarareko. Aharandika ko ngo Mesiya, Mose na Eliya. Yari kwategurira igicaniro nde? Umwami wiwe, niko yavuze. Kumbure je hari igihe nojanwa imbere y'icyo gihe, ariko ndizeye ko turi hafi yaho cyane ku buryo nazohitanwa n'ubusaza. Ufise imyaka 54, ariko sinzohitanwa n'ubusaza wataramara kuba ari hano. Yobaye afise, yari kuba afise imyaka igahe? Mu 74 yari kuba afise imyaka 65. No kuvuga iyo si imyaka yuko we yari guheza akagenda ahitanwe n'ubusaza. Ariko kubera ko atavyemerewe gutyo, rero Imana yaramwimuye mujana mw'ico kibanza ahari kuba hari ubwo bukozi buriko burahakorera. Cyangwa uretse gusa ndashwe cyangwa nkicwa cyangwa mitanywe n'ikindi kintu ngapfa ukundi, ariko sindohitwa n'ubusaza ataraza. Nuko rero muri ico gihe kugeza n'ubwo rero ntiyari bwashike. Biroroshe cyane, ni byiza, biroroshe kuba afise umwihwezo nk'uwo bavugishwa. Abandi nabo bazorondera ibindi bintu byinshi bakoresha mbere mu butumwa nyene kugira ngo bagwanye bavuge ko bitari uko. Ariko umwe wese ariko yiyerekana umugwi yegukiramo. Abizera bo bazovuga bati n'uyu uwo twari turindiriye kandi ntituzawukurekura kugeza uduhaye umugisha w'umubiri mushasha. Aravuga
ati kumbure si nzobikora, ariko ubu butumwa buzokwerekana Yesu Kristo mu isi. Kuko Yohana Umubatizi yarungitswe nk'integuza ku kuza kwa mbere, niko n'ubu butumwa nabwo buzoba integuza y'ukuza kwa kabiri. Kandi Yohana yaravuze ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura icyaha cy'abari mu isi. Rero bizoba bibangikanye muri byose, kandi ndazi ko bizoba uko. Niba biba bibangikanye muri byose, rero ni muri byose. Rero we ngaho yaramwerekanye nk'intumwa iyo we yariko arategurira inzira arabandanya avuga hano ati kandi integuza amaze kuvuga avuga kuri Yohana Umubatizi ari we yabonye mpwemu yera yurukira kuri ako kumba gato. Aravuga ati kandi integuza y'ukuza kwa kabiri k'umwami Yesu Kristo yabonye ibintu cyo kimwe igihe yabona inkingi y'umuriro mpwemu yera aguruka muvako kugira ngo ajye mu kindi kibanza, kugira ngo avugishe ubundi muntu, kandi kugira ngo akore ibiciye mu wundi muntu. Ntimurabwire bifoboye ingena bivuga neza bifoboye ngaha. Ni ukuvuga we ngaha ariko arerekana ngo nihe ngo hari hehe aho mpwemu yera yobaye ariko arakorera akora ubwo bukozi bwa Yesu bwa Mose n'ubwa Eliya. Kuko mpwemu yera yobaye yambaye umubiri bishingiye ku byo we yavuze mu gitabo cy'Amategeko urupapuro rw'134 ko umwemu yera yari ari hagati mu ishengero, yari kuba ariko araba umubiri yambara umubiri muri Yesu, mu muntu wa Yesu Kristo. Rero aravuga ati aho rero tuzomwambika igitsibo nk'umwami w'abami n'ubwanza baganza. Nimura inyuma y'integuza haza wateguriwe inzira, kandi ku munsi w'ejo nk'ejo hahise yaravuye mu mubiri Revera William Branham. Murabona yabaye yamanuka itariki 18, rero itariki 24 yaravuye mu mubiri. Ariko murabona ko hanyuma amaze kuva mu mubiri akitaba Imana, umunsi ukurikira wari umunsi ahisi himbaza Noweli, ariho bavuga ngo niho Yesu yavukiye. Ariko nimuraba hari ubukonje mfise mu biganza ni nkaho natiteye, kandi mu kwa mbere niho hatangura igifungu rubura, mu kwa mbere mu kwa kabiri haba ubukonje, ariko harakanye cyane. Rero murabona ingene ntibyari gushoboka ko yoba yavutse mu kw'icumi na kabiri, kuko intama zari ziri intama ntizoba ziragiye, abungere ntiboba baragiye intama hanze. Yaravuze ati yoba yavutse nko mu kwa gatatu cyangwa mu kwa kane, hagati y'ukwa gatatu no kwa gatanu. Rero we Revera William Branham yavuye mu mubiri 24 z'ukw'icumi na kabiri, itariki 25 naho haba hadutse ubundi bukozi, hatanguye ubundi bukozi 25 z'ukw'icumi na kabiri mu 2021 haratanguye ikintu gikomeye cyane mu nteguro y'Imana, neza ku munsi w'inyuma y'aho Imana yajyanye integuza. Ahubwo nyine hatiye haza uwateguriwe inzira mu bukozi bwa Mesiya. Ni byiza rero turabibonye gutya nk'uko ducishagiza ko hejuru muri ubu buryo bwiyoroheje, kugezaho n'abana bato batahura muri iki gihe, bagatahura hiri aho yateye igurukira inkingi y'umuriro wa muco. Umwe wari kuravugisha uwundi muntu yari haruguru yari aho yarari, kandi akarongo kanyuma nk'uko dukunda kubivuga tukakanyuma duce duheza ku rupapuro rw'171. aha ni hatwandikira ko ariko aradondagura ibijyanye n'iyerekwa ry'ihema. Ataho ijwi ryaciye rimbarira ati ntushobora kwigisha ibintu by'indengakamere inzoya z'abapentekoti bihoze. Rica riranduza rishyira ahantu mu kibanza gitaramutse hari igikorane, wamenga ni nko mu ihema cyangwa inyubakwa imeze nka katedrali. Ndaba ku ruhande wamenga hari akabanza gatoya, kandi uwo muco aravuga ati inkingi y'umuriro. Uriya mwebwe mubona ku ifoto wari uri kuravugisha uwundi muntu, arandikaho ngo Eliya wa gatanu. Uwundi muntu yari haruguru yaho narindi wari kuravugisha uwundi muntu kanaka, yari haruguru yaho narindi nukuvuga hejuru. We yari mu gihe cy'indwi, hejuru rero yaho ni mu gihe cy'umunani. Waragurutse uvaho narindi ujya kuruhukira ku ihema, uravuga utaha niho nzogusanga, kuko kuza bari gukwegwa kwa gatatu kandi nta n'umwe azobibwirwa. Rero we arandika ko nimurabe ngaha ati ihema byashushanyije igihe cy'ubuye rikomeza ifuruka n'abantu bacu muri ryo, kandi muri icyo gihe niho hazoba hariho ihema rinini katedrale, hariho n'ubukozi. Byongeye amajya hejuru arandika ko ngo umuco wari kuravugisha uwundi muntu kanaka umuvugishwa n'Imana.
biciye muri inde imana inkingi y'umuriro yaba iriko iravugishirizamo ihanga ryayo biciye mu muvugishwa. Rero turabonye ngo turiko turabona mpwemu yera yururukiye ariko araza ari ku musigwa w'Imana. Imana ibahezagira ibarinde bazigame kandi ibandanye idufasha muri iki gihe cya nyuma kwakira no gutahura iri banga ry'ikimatanijwe c'indwi aricyo cyamaze kuba gihishuwe muri iki gihe twe turiko turabamo. Kandi ndasubiyemo, mugire Noweli nziza n'umwaka mwiza w'iterambere w'ibihumbi 2026. Imana ibahezagire kandi barinde bazigame mwese.